ni ikibazo kijanye n'amadeni INSS canke OBR zishyuza amakomine. Uwo n'umuzigo ku makomine ku buryo amakomine menshi atabona ingene ico kibazo acishura ingene mahera yazova. Rero nyakwa Umushikiranganji, none uwo muzigo ko mbona ngaha mwatanze ibiringo imyaka 10 kugira ngo ayo madeni kumbure ntabacishuzwa, none uwo muzigo uri ku makomine wa OBR na INSS wowe uzova ku makomine ryari? Murakoze nyine iteka. Biza zaraheze ati rero ko zarenganye ni bareke kwigora twishyuza. Saho hagaze gamwuba. Reka twumvirize umwe Umushikiranganji. Ku by'ukuri INSS nimba yishuza amakomine musantere wayo n'ikigaba kandi azovyishura. Ndabivuga ndabisubiramwo kuko mu mwaka wa 2021 INSS yariko irugara amakonti y'amakomine presque systematiquement kubera amadeni amakomine yari ifitiye INSS. Babishuza hafi miliyardi 2 miliyoni amajana 240. Mugo muri ayo principale yari miliyoni amajana 9 hafi na 50. Tuja hamwe na INSS turababwira ikibazo ukungene kiri ko twasanze ayo mariyere yose baharura no mu gihe c'intambara baraharuye barayashiramo baca bashirako ama intere uko murumva ko ama intere yarenga umuriyaridi ni miliyoni amajana 3. Turanegosana na INSS turereka amakomine kungene bagiye gusucceda umuzigo wazanwe n'intambara ataribo. Niho rero twagira negotiation twumvikana ko ayo mafaranga Umushikiranganji kuyariha kwarishe yose ko twabwiye INSS duhe igira etablissement y'amadeni yose le principal turayariha yose tuyashira kuri konti ya INSS. Turagenda nama n'abastantere n'abaguverneri turabiga ati umuzigo mwari mufise muri INSS leta yo prendre en charge, mugabo mugerageze ntihagire ariyere musubira kugira. Uzogira ariyere azobahemukiye abene gihugu, azobahemukiye abakozi ba komine. Nivyo twavuganye. Nukuvuga ko nimba hariho komine ifise ideni ariyere muri INSS, musantere wayo ire responsable. Kandi ivyo twabivuganye no mu nama naherukamo, nabwiye ati umuntu afise ideni rya INSS yidebruye iya yakura, nimba yakura he ntimumbaze, mugabo vyanse muri komine iya yakura araza kwimenya. Kubera iki excellence? Twasanze amariyere ya INSS yaduzwa n'ube gito cyane cyane bw'indongozi. Nuvuga ko umuntu bigeze uno munsi avuga ko afise ariyere, uwo mustantere sinijukeneye no kumumenya kuko yoca asibisa de sanction yadukoreye nabi cyane, yoca hano kuko bose barabizi ko ayo mafaranga ukase umukozi direct muco yashira muri sécurité sociale kuko niyo garantie yiwe. Utabikoze uko nukuri wa musantere bambabarire abatarabikora bikubita agashi babiheze nayo bundi bwobwo bazosanga bagiye kuyariha ku mufuko wiwabo ko nta yandi mafaranga leta izosubira kuvota bigomba ngo iriha ku bugaba bw'abantu bakuze. Ico nico cambere no vuga icatugoye OBR nayo nico kimwe. OBR nayo nico kimwe kuko amafaranga atangwa muri OBR aba yakaswe ku mushahara umukozi de l'employé. Vyumvikana ko umukozi wamuhemvye 100,000 ko nka 200,000 ko bamukase 10,000 ntiyatange kuri konti ya OBR naho nyene n'ubundi bugaba. Twe rero ivyo by'ubugaba bw'abadministratif bacu nimba bahari nukuri byo tugora ko leta isubira kubijamwe cyangwa tumubiriza yandi mafaranga ko nta siguro tworonka. Abari responsable ivo asime.